amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Heritage tukaba twongeye kuba ikaze muri ca kiganiro cingo n'imiryango aho no mugoroba tuza kuganira ku rukundo mu rugo. Urukundo rukenera intumbero ari nayo ituma habaho umwitwarariko ukwitanaho hamwe n'ivyo rukomokako. Urukundo ruratanga hama hakagaruka impera. Umugabo araronka impera y'umufasha wiwe, umugore nawe akaronka impera y'umukunda akanamukingira umutekano. Ni muri iyo ntumbero rero tugomba kurabira hamwe kuvyerekeye urukundo rwo mu rugo n'umutumire wacu no mugoroba mwiza twaronse, nkaba ngomba kumuha ikaze anongere abidondore. Murakoze cyane ku butumire. Ni Pasteur Nitunga Cyril. Ndanezerewe cyane ku mutumire mwampaye aho tugomba kuganira ku bintu bikomeye cyane, urukundo umuryango, urukundo mu rugo. Murakoze cyane. Tunezeranye namwe Pasteur Cyril. Murakoze kuza. Ego kubwanyuga Pasteur Cyril, urukundo mu rugo rufise isiguro iyi. Murakoze cyane. Urukundo ni jambo ryagutse, ni jambo Imana by'ukuri yagomvye ko rigaragarira cyane mu rugo, hanyuma rigaca ryinjira no mu kibano n'ahandi. Ego mugabo umuntu agerageje gusorongora mu buryo busanzwe, agiye nko mu zakazinduzi, bavuga ko urukundo ari kigumbagumba cyo kwiyumva nk'umuntu. Mu Congereza bavuze ngo feeling of intimacy. Ni ukuvuga ikigumbagumba aho umuntu wumva umukunze, wumva umuyumvisemo. Rero ivyo mu rugo biragutse cyane, biragaragara cyane, aho bizagaragara hagati y'abubakanye, kugaragara hagati y'abubakanye hamwe n'abana Imana bahezagije, canke hagati y'abubakanye n'inshuti zabo zo hafi n'izakure. Rero urukundo mu muryango ikintu gikomeye cyane kandi ikintu kigaragara, iyo kibuze haba kibazo. Ego. Mbega urukundo rwo mu muryango rutaniye he n'urukundo rwo hanze yo mu rugo kw'abandi mugenda nabo mukora nabo musengana? Mwoduha itandukaniro ry'urukundo rwo mu muryango hamwe n'urukundo rwo hanze y'umuryango? Urumva ijambo ry'Imana rihamagara cyane ko abantu babanza kwitwararika uwo mu rugo rwawe. Uri kurasoma mu gitabo ca mbere ca Timoteyo 5:8 birivuga ati umuntu atitwararika abo mu rugo rwiwe ngo ababaye hanyuma y'abatizera. No kuvuga umuryango n'abantu musangiye amaraso, umuryango n'abantu musangiye ibintu byinshi, umuryango iyo ugize urubanza niho bakuvugira ijambo, rero canke niho bakwitsa mu rubanza n'ibindi. Rero mu muryango ubona ariho bitangurira. Nawe uvuga ngo ego munzu, nawe uvuga ngo urukundo umuntu agiye kugwereka abo hanze cyane, abo munzu ataruberetse, yo batanguriye yo acuritse urutonde. Ego. Mbega iyo bishitse habiki? Iyo bishitse umuntu akitwarika abo hanze y'urugo, ntiyitwarika abo munzu. Ego. Sinzi cyo bariko bararondera kumbara ariko arubaka izina ryiwe, ariko urumva abo hanze bazomuvuga neza, hanyuma urugo rwe rusambuke. Hanyuma sange yubase ibindi mugabo urugo rwiwe rononekaye. Mbega abana bawe utabakunze bagaca bacika abana b'abanyangeso mbi. Mbega umugore wawe utamukunze gushika naho aguta ugasigara uri umuntu yawukanye n'umugore wawe, mbega canke n'umugabo wawe wumva ico byo bimaze. Rero ibintu byose bikwiyogira urutonde, aho umuntu abanza kugaragaza urukundo mu muryango wiwe, mu bubakanye hamwe no mu bana biwe, hanyuma bikaca rero bigenda vyaguka bija no hanze. Yego. Mbega hoba hari ubwoko bungahe bugaragaza urukundo mu muryango? Yego, urakoze. Urukundo umuntu yoshobora kuvuga imigwi itatu igaragara mu rukundo. Ego. Iyo migwi ni ngahe? Iyo migwi ni itatu. Wa mbere mwotubwira wa mbere umuntu yo bita fileo canke filos. Urukundo rugaragara mu bantu kubera
basangiye amaraso, basangiye abavyeyi, basangiye umuryango, niwo turiko turavuga. burya abantu bavukana, abantu basangiye amaraso, hariho urukundo rubakwega cyane, urukundo rubafatanya imbere yuko gira urukundo mu bandi. Ibyo reka ntakariro gasanzwe mu bikoko. Mbega uraze kubona ko inka yabyaye akana kayo igafuhira cyane akanyana kayo, ikakonsa ikakitwararika, igafuhira no kuvuga haje ikintu coza kugatwara uwo mwana wayo, yo kwica ico kintu. Canke uri kuraraba amasenje, inguge, ingene akana kayo iri kwiratembera, ingene ikabumbatira mu nda, womenga n'umuntu. Rero ubona mwene urwo rukundo rwo mu muryango, ubona mwene urwo rukundo hagati y'abantu basangiye amaraso, bitagarukira gusa mu bantu mugabo n'Imana yashyize no mu bikoko. Rero n'urukundo rwa mbere umuntu yovuga ko n'urukundo by'ukuri rwa ndemanwa, ubwo Imana iba yarakuremanye, Imana iba yaremanye umuntu wese ahumeka. Yego, hagati y'abavukana, hagati y'umugabo n'umugore n'ibindi. Hagati y'umugabo n'umugore ndaza kucinjiramo cyane, mugabo uyu wo mu muryango bwa mbere ho umuryango utanguzwa n'umugabo n'umugore, hanyuma Imana ikabaha abana, ikagura umuryango. Rero ko nibwo rukundo rwa mbere, ko nibwo bwoko bwa mbere umuntu yovuga Imana yashize mu bantu, aho abantu abavukanye babana nyakubana, nkuko muri Zaburi 133 twayivuga. Haravuga gute? Haravuga ko ewe kuntari vyiza ko abavukana babana nyakubana. Ego, iryo jambo rigaragaza ubwo mugwi w'urukundo witwa phileo. Ego, ngene abavukana bakwiye by'ukuri kugaragaza urukundo. Ego, murakoze cyane. Nashaka mutubwire rero ubundi mugwi ugira kabiri. Ubundi mugwi ugira kabiri no mugwi w'urukundo bita eros, urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore, nk'abantu badasangiye igitsina, nk'abantu umwe akwezwe n'ubwiza abonye ku yundi, uwundi akwezwe n'ibindi abonye kuri we. Ni urukundo cyane cyane rugaragara muri fiançailles, iyo umuntu ariko ararondera uwo bazokubakana. Kenshi arakwegwa cyane n'ibyo abona, kavuga ati uyu muntu abaye umugore wanje, uyu muntu abaye umugabo wanje, tukazobana ibihe byose, tukazohezagirwa, tukabana mu gitanda, tugasangira umubiri. Ati uyu muntu Imana yongiriye neza. Rero ubona rukundo rukwezwe cyane n'ibyo umuntu aba ariko arabona. Aho uriko rasoma nk'akarero nko mu gitabo c'indirimbo, Salomo ariko aravuga ubwiza bw'umugore wiwe, agerageza kuvuga, agahera ku mushatsi akamana gushaka ku mano. Hanyuma rero n'ubwo rukundo kubakiye ku bigumbagumba, gubakiye ku bwiza, gubakiye ku migambi uriko urabona ku mushinga ntaye wawe, ukumvura muyumvisemwo, hanyuma rukaza kuzuzwa cyangwa gusozerwa n'amabanga mpuzabitsina, amabanga yabubatse. Rero abantu baribaza ati umugabo n'umugore barangura amabanga kugira ngo bavyara abana. Oya, barangura amabanga mpuzabitsina kubera bakundana, kugira ngo buzuzanye, kugira ngo urukundo rwabo rube urunengesereye. Ego, mwakoze cyane. Mwatubwiye ko urwo rukundo rwa Eros rugaragara mu gitabo c'indirimbo ca Salomo. Ego, Salomo ariko arataka umudamu wiwe. Beko Salomo tuzi afise yari afise abadamu benshi, ubwo yataka uyuhe canke akareka. Urakoze, ntiyagiriye abagore, ntiyagize abagore benshi, yabagiriye icarimwe. Mugabo hariho yagize ubwa mbere bita umunyashone mu kazi. Rero ujya niwe ariko aravuga, kandi uriko urasoma muri gitabo c'indirimbo, nta nabana yari bwavyare, ubona nyene avuga hagati yiwe n'umugore wiwe wa mbere. Yego, munyuma n'ivyo yaragize abagore benshi. Yego, mugabo ntaco biri bavuga ko bijanye n'ubwo rukundo wo karamata, n'ubwo rukundo wo gumana ibihe byose. Yego, mugabo ubwo rukundo kandi
urabona Adamu yikanguye akabona Imana yamuremeye Eva ingene yavuze amajambo y'umunezero akarakomara yanje kubaryo magufa yanje ubona nyine yararyohewe gose anezerewe niyo umuntu abonye ari mu ishusho yiwe canke Isaka bamuzaniye umugeni hanyuma uyu mugeni akikura ko voile canke gitambara Isaka aca yumva aramukunze ego rwo rukundo rumwese urwo rukundo ego n'urwo rukundo rukwega rukwega na hagati y'umuntu mudasangiye igitsina ego tugarutse muri iyo ndirimbo ya Salomo ego ubwa mbere uwo mudamu wiwe munyashunemukazi yaramutatse ubwiza yamubona ko ariko mu nyuma yahavuye amushira ko abandi umuntu yohava yibaza ati urwo rukundo si urukundo rufatiye ku ijambo ry'Imana nibyo rumva burya ibitabo byo muri Bibiliya biriko biradonda ngene abantu dusoma bifashe mu buzima bwabo niba ariko biratwereka uburero bw'itangaza biriko biratwereka abantu ngene babayeho babaho mu ntege nke n'ibindi rero nivyo urwo rukundo urutuma wumva ukwezo n'umugabo wawe n'umugore wawe iyo umuntu ataruteramiye haragiye ukumva mwamenyeranye ukumva umenga hariho amageragezwa y'ugomba kunezerezwa n'uwundi mugabo cyangwa n'uwundi mugore naho rero umugabo n'umugore bategeza gutaramira urugo rwabo kugira ngo ntihave haba uyundi abinjira mu rukundo ngo bahave bavana canke ngo ahave haba ukuvangana no kurenga ibigo mbe iyo muvuze guteramira urukundo dusigurira ico mushatse kuvuga ego mukabwira bariko barabumviriza ko haraho usanga nyene bigusoba ego nivyo ahanini nari ngombye kuvuga nti umugabo n'umugore bakwiye kwitwararikana bakwiye kuzigama urukundo ryasezerano basezerana ko bazogumana ibihe byose ko atabuzo hemukira uyundi gushika Imana ibatandukanije umwe ataje canke apfuye rero mvuze guteramira urugo mu byo kuvuga guteramira rya sezerano aho umuntu avuga ati rya sezerano cyo kubana ubuzima bwose nta kintu gikwiye kuri sambura mbe umwe n'uwundi ibokora iki mu guteramira iryo sezerano ryabo urakoze cyane nk'abakristo batahura by'ukuri cari cyo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bo fata imyanya yo gusengera hamwe bafata imyanya yo kurimbura ijambo ry'Imana bakabona ijambo ry'Imana rivuga ku bijanye n'urugo hanyuma bagasaba Imana inkomezi byo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana rero ni mu gusenga ni mu kuganira ni mu kuza bariyugururanira mwavuga hariko arananigwa hariko aragira intege nke kugira ngo habe kwikoranira imitwaro rero mu gihe bataganira mu gihe umwe wese aguma yinumiye hari aho umuntu buke usanga hariho ibintu biri bironona umutima wiwe mugabo igihe ari kuganira no gusengeranira by'ukuri baba ariko baraterama neza nk'akarorero mbega ugira ngo ni ingo zose mw'ijoro biyumvira tereka dufata umwanya 30 umwanya w'isaha imwe dusome ijambo ry'Imana turiganire ko hama dusenge tubone kuja kuryama singo nyinshi zibikora mugabo uwo n'umwimenyerezo ico n'igikorwa ciza cane twarazo n'Abisirayeli mu ngo zabo aho begeranya abana babo bakababwira ivyagezwe bakababwira ijambo ry'Imana rero tubona ari umuco w'abantu b'Imana ukwiye kuturanga n'abantu ba kino gihe ego Imana idushoboze ego mbe pasteur mwebwe murubatse murarongo yishengero ririmwe abubatse nagira ndababaze pasteur mbega iyo umwe muri abo bubakanye bagize intege nke muri urwo rukundo rwa Eros bo vyifata mu gute sinzi intege nke ugomvye kuvuga izo arizo mugabo ziri uburyo bubiri intege nke nshatse kuvuga iyo umwe ataba akirangura
iryo banga uko yabikora mbere ego bo kwifata gute shatse kubaza ukuntu bo kwifata muri ivyo bihe biba urakoze cyane ni by'ukuri abantu bakiri bato amajambo y'ukunezereza umugenzi we cyangwa umukunzi wiwe araba menshi kandi aguma nyene yiyongeranya kubera n'abantu Imana ihuje kubera urukundo kandi nta bibazo byinshi baba baragira mu rugo rero muri ico gihe n'inkomezi z'umubiri ziba zikiri nyinshi rero urukundo rwa Eros ruba rushushe gose nta n'abana benshi baba baragira mugabo uko imyitwariko y'ubuzima iza irinjiramwo uko intenge z'umubiri zazirinjiramwo kubera umuntu arakura akarenza imyaka y'amaraso ashushe muri ico gihe hariho ubukerebutsi bumwe atabagifise ico gihe rero na haba abantu bubakanye gusubira kuganira ugusubira kumenya ko hari ibintu bimwe bitagishoboka hanyuma sinigihe umuntu aba akuze honyene no mu gihe umuntu aba yibungenze umugara aba yibungenze naho nyene umubiri ufise intege nke kuburyo bwuko umugabo ahamushakiye atariho bashobora kurangura amabanga mpuzabitsina rero ico gihe cose naho usanga umugabo n'umugore bategeza kuganira nk'abantu bakuze nk'abantu bariko bariko baraja mu buzima bwabo hanyuma hakaba kwitwararikana umugabo kamenya ko umugore wiwe afise umubiri uruha kamwihanganira mukenyezi nawe igihe afise inkomezi kamenya ko umugabo wiwe amushaka hanyuma bikaba mu rukundo no mwumvikana ego murakoze cyane nagomba rero mutubwire rero umugwi ugira gatatu urukundo rwo mu rugo ego urukundo rugira gatatu canke ubwoko bwa gatatu bw'urukundo urukundo bita agape urukundo bita agape ruhagaze cyane ku kwitanga ruraba inyungu z'abandi uburorero tubona muri Bibiliya ni ku Mana aho ivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi kwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abari mw'isi ntibapfe rubi mugabo bahabwe ubugingo budashira ni urukundo rushimikiye ku kwitanga ruraba inyungu z'abandi hanyuma muri Pawulo ariko arandikira abikorinto igitabo ca mbere c'abikorinto 13 umurongo wa 4 kumanuka naho nyine aragaruka kuri urwo rukundo ngenda rukundo rwihangana ngenda rukundo rugira neza ngenda rukundo ubugwa ruri mu rugaragara n'ubugwa neza rutarondera ivyago rero urukundo rukomeye cyane mu rugo rero uru rukundo na umugabo arondera canke yitwararika iterambere ry'umugore wiwe mbega uyu mugore kuva ashitse mu rugo rwanje ariko aratera imbere gute ariko aranezererwa mu rugo gute ariko aragukirwa ariko aratera imbere mu mutima ariko aratera imbere mu kibano gute hanyuma n'umugore nawe nyine akavyibaza mbega muri no rugo rwanje muri no rugo rwacu Imana yaduhaye umugabo wanje niko ndamufasha gute mu buzima bwiwe niko ndamufasha gute mu muhamagara Imana yamuhamagariye ni uko kwitwararikana kukubona ngene umwe ariko aramererwa neza umwe ariko aratera imbere niho urwo rukundo agape muri ko mararuvomerera kuko ubundi bwoko urukundo agapura abantu bashaka kwibagira ugasanga umwe wese ariko arondera inyungu ziwe ugasanga umugore ariko arondera ivyiwe gusa nariko aritwarika kumutware wiwe ariko nawe aragushyirwa mu rugo ugasanga akarorero ku mushahara umugabo yahembwe ugasanga umugore ariko arabona gusa ivyiwe gusa hanyuma umugabo canke umugabo nawe ugasanga nawe yiboneye ivyiwe gusa ariko ariyumvira ingene aza gusohokana n'abagenzi biwe ariko ariyumvira ingene aza kwigurira impuzu ziwe hanyuma mu rugo akavuga ati ndaza gutanga rasiyo bizoba bimaze rero urukundo agape ruriyumvira ku mukobakanye rukiyumvira ku bana rukiyumvira ku bane ruritanga Pawulo niwe abidondora neza ati ntigwiraba ntigwikwegerako mugabo ruraba inyungu z'abandi
murakoze cyane muratubwiye ubwoko butatu bw'urukundo bugaragara mu rugo yego mbega ubu bwoko butatu burafasha ni magiriranire iyo bumwe butahari iyo bumwe bubuze nk'agape canke fideo iyo rutahari bigenda gute mu rugo urakoze rwose mu by'ukuri ubwoko butatu bwose bwose buruzuzanya nta na bumwe bushobora gusubirira ubundi naho agape tubona urukundo rw'itangaza naho agape tubona urukundo rwo kwitanga mugabo rutegereza gukorera cyane kuzuzanya n'izi zindi zitatu iyo agape ntihogenda kuyisuka ku bandi bantu bo hanze utayigaragaje mu rugo rwawe rero agape mu rugo ikwiye gutangurira muri aba ku mugore wawe hamwe no mu bana bawe hanyuma ukabona kwaguka hanze hanyuma niye hose iyi agape yo kwitanga kwiyumvira ku neza y'uwo mubakanye tugeza kubanza kwiyumvira mbega ko tugomba ko ndiko ndababwira amajambo y'urukundo ko uzogira amabanga mpuzabitsina mbega nihugira ngo yumve akunzwe yumve yagukiwe canke jewe nk'umugabo ngomba kwikura umusonga ugasanga navyo ntibikozwe mu rukundo navyo ntibikozwe kugira ngo unezereze uwo mubakanye rero izi nkundu ubu bwoko butatu bwose buruzuzanya hagati y'abubakanye hagati y'umugabo n'umugore utujujanye hagize na bumwe buburamwo hoba habonetse igihengeri gikomeye yego mbega mwotubwira urugo rurimwo ubu bwoko butatu bw'urukundo ukuntu ruba rumeze urakoze igicapo cyangwa ushatse kuvuga igicapo c'urugo rugaragara mu bwoko butatu bugenda buruzuzanya mu rukundo urugo rurimo ibintu bitatu itanke ubwo bw'inkundo zitatu haragaragara ubwa mbere umunezero ni kuvuga umunezero n'amahoro biragaragara umugabo ashitse mu rugo abana ngene bamuyambira umugore ngene amwakira nezerewe haragaragaramo umunezero haragaragaramo ubumwe amica kabiri ukuri nta bintu byo kunyegezanya nta bintu byo kuhishahishanya birimwo mugabo ukuri novuga kuri kugaragara cyo kwambaye ubusa ukuri kuzuye kuragaragara mu rugo aho umukenyezi atagendana ibikomere cyangwa umugabo atagendana amabanga yiwe adashobora kuvuga mugabo ukuri kuzuye hanyuma mugabo kandi niko navuga muri kukuri ibijanye no kuganira iyo bariko baraganira barumva biyaguye barumva bisanzuye ego hanyuma kiri novuga iyo bariko baraganira ku bijanye n'imigambi haraba kuzuzanya nta kugongana bibamwo canke iyo habaye amatati kubera amatati arasanzwe ugiye mu ngo iyo habaye amatati haraba kuyatorera inyishu mu mahoro mbega mwebwe mukozi w'Imana nka mwebwe murashobora kubona nk'iyo mugendeye nk'urugo n'akarorero iyo mugendeye mu rugo kuramutsa imiryango inshuti canke abagenzi nk'ubu mushitse murashobora mwinjiye bakabakira murashobora kubona muti uru rugo rurimwo ubu bwoko butatu bw'urukundo turiko turavugira hano biraborohera cane kubibona urakoze kuri iki kibazo mu by'ukuri abarundi mu muco wabo abo ni muco wabo bariyorobeka ni kuvuga naho baba bariko barashwana barashobora guhindura buno nyene bagatwenga bakakakira baryohewe rero bisaba ko haba ikiganiro cagutse kugira ngo utebone ko hari kitagenda neza mugabo umwanya wa mbere woshobora kwihenda cane
uti naho nakagendeye abantu bakundana, naho nakagendeye abantu b'urukundo, kuko mukenyezi arashobora n'umugabo arashobora gusomana kugira ngo berekane nyine ko bakundana, mugabo hariho urwanko, hariho kutumvikana, hariho umururazi mu mutima, mugabo hanze bakerekana ko ari gitangaza, bakambara ibitenge bisa, mugabo by'ukuri hariho ikintu kitayogana neza mu rugo rwabo. Mugabo nko bivuze muriko muraganira, uko mutera muganira, mu nyuma urashobora guteba kumva ko hari kitagenda neza, ariko ni bonyine baba biyuguruye, mugabo bagombye kuvyugara biragora kumenyekana. Ego. Mbega hokorwa iki mu ngo kugira ngo ubuzima bugaragaza uru rukundo bugaragara ivy'ukuri kuba babona no imbere y'Imana? Ego. Ubwa mbere hoho by'ukuri bisaba ubuntu bw'Imana. Ntawe uvuga ngo arazanya amaprincipe n'amategeko ati rero nibakurikiza aya mategeko ABCD byo nizoca byuguruka. Oya, kubera amategeko bayasomeye muri etat civil, bayabwiwe mu ishengero, rero nta kitaba cyakozwe bujye no mu miryango bavuze amajambo y'umuhezagiro n'ibindi. Rero hariho ingo zononekara by'ukuri, bona izo byose byagerezwe kubaho. Mugabo n'umugore nkuko nabivuze ubwa mbere, n'abantu bakwiye gusenga, n'abantu bakwiye guhakaza Imana ikabubakira urugo, bagashira urufatiro rw'Imana, kuko mu nkomezi z'umwana w'umuntu, iyo umuntu ashize inguvu mu nguvu ziwe gusa, haraho canke agombye kubakira urugo mu nkomezi ziwe gusa, no mu bwenge bwiwe harahagera ahantu bikamunanira, kubera umuntu yamana intege nke zo kwikunda, yamana intege nke zo kugomba kurondera ivyiwe. Rero novuga ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bukomeye cyane kugira ngo zubakwe, hamwe no kuganira. Bugerega abantu ntibaganira, haraho abantu bashika baguma banumye, haraho abantu bashika bakaganira abantu n'ibintu babonye, haraho abantu bashika bakaganira imigambi gusa, mbega hajya tuzogura akaparcelle ryari, mbega hajya tuzogura imodoka ryari, ugasanga abantu bagunye muri iyo migambi gusa. Mugabo bugiganiro gishitse naho umuntu aganira n'ubakanye bavugana ku bibazo by'umutima, mbega uri kurasenga gute, mbega uri kurarimbura ijambo ry'Imana gute, mbega uri kurabaho gute, nta bintu bikubabaje mu mutima wawe, nta bintu biriko birakugora mu mutima wawe, naje twovugana ko n'iryo terambere ry'umutima ahanini ikiganiro gikwiye gushikako, kugira ngo mu rugo habe munezero wuzuye, mu rugo habe ubwo buzima butemba. Ego. Murakoze cyane Pasteur, turabashimiye. Ikiganiro cyacu kizobandanya, Imana ibahezagire. Nuko nshuti bakunzi ba televiziyo Heritage, mwakoze kubana natwe. Ikiganiro cacu kizobandanya ku munsi wa kabiri nk'aya mango. Imana yo mu ijuru itwubakire ingo nziza kandi zihesha icubahiro.